leta mwambizaja politike imeze gute mu kijanye no kugira partenariat n'ibindi bihugu kugira ngo urwaruka rw'abarundi rushobore kujayo rushe kuronka akazi mu bushikiranganji bujejwe ministère des relations extérieures nabo nyene baba bariko baratera kugira ngo urwaruka rwacu rugendeye mu muco, hanyuma kandi turabikurikiranira hafi kuko biraboneka neza yuko hamwe iki gisata twogitunganya neza cozanira akarusho ku miryango ndetse no ku gihugu, kuko abagiye bajije neza ingene bagenda, abagiye bakingiwe canke batohoje neza ibyo baroyemwo ivyo ari byo, nukuri turabona yuko ari gisata coza kiduteza imbere cyane cyane tugatora inyishu y'ikibazo dufise c'ubushomeri. Ico naco mukaba muzi yuko atari kibazo c'u Burundi gusa, ni kibazo c'amakungu, ni kibazo c'isi. Aha rero nk'abarundi duhamagarira urwaruka kuvyifatamwo neza, ivyo basomye canke ivyo babonye hirya no hino, burya ntidushobora gukunda urwaruka gusumba uko gwikunda go nyene. Urwaruka rwacu ngaha atura abavyeyi, ngaha atura abarongozi ku nzego zitandukanye, nukubandanya mudufasha kwamira, ntihagire umuntu agenda mu vyo atazi, ntihagire umuntu agenda atabajije, kuko nkuko muri ngaha muva mu ntara zitandukanye, muva ku mitumba itandukanye, ni hamwe nabasaba yuko hagize ico mubonye kitariko kugenda neza mwotubwira, kuko ntihahomba umuvyeyi amuvyara gusa, hahomba twese, hahomba igihugu. Aho twatora itegeko mu mwaka wa 2018 kwezi kwa kane ijanye n'ubwitange, burya ko kugira ngo tworohereze urwaruka rurangije amashure kugira ngo baronke experience, baronke ubuhamya nyuma y'ibyo bakuye mu ishuri. Nkaca mbona nk'abagetsi babaye gisata gisanzwe tubijejwe, tunagira mbaze mbega ko haciye umwaka ni bangahe bamaze kuronswa amastage kugira ngo abo bana abanyeshuri urwaruka bumve ko ibyo twebwe dusohoka bene igihugu dukora biheza bikabashikira. Mu bisanzwe ingene amastage akogwa, nagira ngo ntanga umuco. Burya ntitwigeze na rimwe mu bushikiranganje cyangwa muri leta y'u Burundi duha amastage urwaruka rungana n'ibihumbi 200 haba namba. Duha urwaruka rungana n'326 ku mwaka. Murumva rero ko ari hamwe abasangira ubusa bitana ibisuma. Abantu 326 ufatiye ku bashomeri dufise, mwumvise ko plus de 60% de la population burundaise n'urwaruka. Uciye ufatira abantu 300, murumva ko atari benshi cyane, ariko kandi turashima kuko ingene tubikora mu bushikiranganje dukorana n'abajejwe intwaro, abizewe ku nzego zitandukanye. Nukuri abahinga dukorana nibaza ko batarondera abashinga amateka ngo batuzanire abo duha amastage. Kenshi duca dukorana n'intwaro kuko twasanze dukore ngahi Bujumbura, wosanga turiko duha ayo mastage abavuka mu gisagara ca Bujumbura, abavuka mu ntara ya Bubanza, abavuka i Muramvya canke abavuka mu Cibitoke, ko aribo ba hafi nabo muri Bujumbura. Ibi rero kugira ngo tubitorere umuti, ngira ngo murumva ko atani imyidogo iba kenshi, dukorana n'intwaro, dukorana na baburamatari na bamusitanteri, kandi turashima ko bigenda neza. Abo nabo usanga tubaha, namwe nimufate 326 mugabure n'intara zose n'abantu bake cyane. Aha rero tuca tubasaba mwebwe nk'abashizwe imbere mudufashe ico gitigiri kiduzwe, kuko murazi ko ivy'amafaranga ni mwebwe muha uburenganzira leta kugira ngo ibishire mu ngiro, ahubwo niyo mwasubiramwo itegeko rigenga amahera leta ikoresha, muze mutwonge dushikire kuri ico gitigiri c'ibihumbi 200 mwifuza na twese twifuza, ndetse tukarenza no ngaho. Ko mujejwe ubushikiranganje harimo igisata cy'urwaruka, mbega muraze sangura mukabona muti urwaruka ko ari abahungu ari abigeme, mukaraba ku bice
ko bose bategurwa kugira ngo baronke ibibafasha by'ukuri kugira uruhara mu iterambere aho baherereye. Aho mvuze hari urwaruka ruba rwakiriye amashuri hafi, hariho n'abandi baba babandanije, ko byoba biborohera kugira ngo wese uko ku bumenyi afise mumufashe kugira ngo agire icyo yimariye. Mu bushikiranganji ibyo dukora tubandanya duhimiriza tubwira urwaruka yuko babwirizwa kwitanga cyane cyane bakumvira indongozi zitandukanye, abashyizwe imbere mutandukanye, kuko turazi neza yuko abarongozi canke mwese abashyizwe imbere nta numwe atazi yuko urwaruka turufashe neza rushobora guteza imbere igihugu. Aha rero akamo dutera mwebwe mwese ni ukubandanya mudushigikira muri ibi bikorwa byo kuba hafi urwaruka kugira ngo tubereke ko babwirizwa gufata umwanzuro wo kugira ngo babone iyo bifuza gushika, babone ico bifuza guterera igihugu, nanone batera imbere bongere biteza imbere.